turateye intege Museveni ni uburyo bwo kuraraba ukeneye gushyigikirwa kuko uriyumvira kugira ngo bashobore gushika kuri ibyo bintu bashobore gutohoza aho ibyo bintu byabereye maze babyerekane mu myaka yaciye. Urumva ko bisaba ingufu z'ubwenge, bisaba ingufu z'uburyo, ubwo nabwo nibaza ko leta yobashyigikira, umwe wese yoshigikira, ndetse na twebwe abarundi tukemera tukerekana aho ibyo bintu byabereye abagenzi. Turabashima kandi ko baratweretse ko ari nk'intango, kuko ibihe byagiye bicamo ayo makuru mu Burundi birazwi. Ubu bari mu mwaka w'ibihumbi magana cyenda mirongo irindwi na kabiri, hariho 88, hakaba 93, kandi ibyo byose turabona mu cegeranyo. Bigasaba ko mumbure ibyo basaba bakeneye kugira ngo bashobore gushaka ico gikorwa ko bubirozwa, maze umugwi ubandanye utwereka ivyahishijwe, utwereka l'histoire sombre de notre pays. Saba umuco gatoya nyakubahwa kirije iyi rapport d'etat, umuntu yafise amaresponsabilite muri 1972 igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ine na kabiri, niba ari umuofisiye muri administration n'imiburiburi yarafise imyaka 20. Rero abo bantu hari nabo turiko turakurikira bariko barashengera kandi bafise ukuri kwinshi cane. Hariho ba executant de force baratweretse hariya muri ajya amareresi, biratera agahinda gukoresha ubwicanyi atari wewe wabuteguye. Birababaje cane. Abo baplanificateur bari bahari ico gihe, bariteguye, bari abantu bakuze bafite des responsabilités au niveau de l'administration et de l'armée. Ko bariko baragenda ni ibintu mutegeka kugira begerane ukuri ko bakihari, kuko tujanye hari nabo twize bwari mu mugwi ugamba bisanzwe yaho ari n'abavuga yuko amagara akizi je abirakoze sivyo, hariho bashaka kwigira ubujanja kugira nabo ukuri kuko bafise ukuri kwinshi agomba kwipfukira hanyuma azogende atabivuze. Amakenga gatonya kuvyerekeye ishingurwa ry'ibi bisigarira mwashize ahagaragara, nka twebwe canke abarundi bose baciye mw'izi ngorane. Iyo tubonye n'ukuri bijya bisigarira ahantu bibitse hadakingiye neza turagira amakenga. Noneho n'aka gasuzuguro kumbure twabayemo imyaka n'imyaka bikaba kavuye. Turifuza yuko motegura inzu twokwita nkamize ihayanishwa imeze neza, mwoshiramwo bijya bisigarira kugira n'abavictime ejo niba haca bazovuge bati kumbe wa muntu wanje yabaye mu gasuzuguro k'imyaka n'imyaka, uno munsi yatewe agateka, ari mu nzu y'iteka mize abantu bose bashobora no kugendera. Ndetse iyo nzu izotubere n'ikiyigwa ku barongozi bubu no muri kazoza, hamwe umurongozi kumbure agiye ku butegetsi yobanza gucishwa imbere y'iyo nzu atira ivyo abarongozi ba kera bakoze, natwe tubere ikiyigwa kugira bavuze ati tujamesa. Iki naco ca kabiri cankoze ku mutima, mwavuze ikintu cerekeye la réhabilitation, mwacise mu Kirundi ati kumenjura abantu bari biswa bamenje. Ico ni ikintu gikomeye cyane, natwe twagishigikiye, tukizera yuko hoba umunsi hakaba umugirwa w'ico kintu, kuko abantu babaye imyaka igomba yaba 50 bitwa abamenja. Uno munsi barakwiye yuko biba ku mugaragaro yuko iryo zina ako kamaramaza biswe kabavuye, babaye abarundi basanzwe bakwije vyangombwa, kandi bigaragare yuko iryo zina barironse kubera akarenganyo k'ico gihe. Ariko iruhande y'ico, iruhande ya rehabilitation hariho n'ikindi twokwita indemnisation.
abahuye n'ibyago, abapfakazi, imfubyi banazwe ibyabo, barabuzwa kwiga, barabuzwa kugira iterambere bugize. Uno munsi urakeneye yuko haba akantu materiel no kwita indemnisation gahabwa abo bantu kumbure akanatuma bibagira by'ukuri ibyo baciyemo. N'ahandi hoho urumva umuntu aguma abona ibyiwe byibwe abibona ubundi abibamo. Hariho kumbure ababa mu mazu yabo basahuye. Uno munsi leta cyangwa izindi nzego zoshobora kubigena les victimes boshobora kuba ikintu cya indemnisation, abantu bakabendanize uko ako kantu ko bakangana kose. Ikindi icyo nagomba guhereza ni ukuri ko mwatweretse yuko ibi bintu byakozwe n'abarongozi, muragerageza kumbure mwebwe muri CVR mutegure ivyigwa by'abarongozi tufatiye ko ibi byabaye, nk'uko musenyeri w'Amerikani yabivuze ati bijamesa ivyo bintu bizovyumve muri kahise bizosubire kuvyumva muri kazoza kugira Uburundi bufatire kuri ibyo byabaye mu kubaka igihugu cyabo. Murakoze cyane Nyiriteka murongoye inama nshingamateka, Nyiriteka murongoye inama nkenguzamateka, namwebwe mwese banyakubahwa batowe n'abenegihugu. Ntabwo nshimira abadushimiye, abadushigikiye, nongere nshimire abashikirije ivyiyumviro bitandukanye atari ibibazo ariko biduha umuco w'ingene twobandanya turangura buno butumwa buhambaye igihugu cadushinze. Ngerageza kwishura ibibazo bimwe bimwe byasohotse bitomotse kugira ngo sintebe ku vyiyumviro by'intererano, kubera ko umwanya atawo dufise, cyane cyane ko vyerekana ko ibyo twashikirije benshi babikurikiye batekanye bagakuramo ivyigwa bitari bike. Ikibazo ca mbere nashoboye kwandika nagikuye kwa nyakubahwa Honorable Martin ivy'abandi, yashatse kubaza ati hari ababikoze bariko barasaza, bariko baragenda, hari n'abamaze gupfa, mbega ko bariko barasaza bariko barakura mutegekanije iki kugira mushobore kuvugisha abashoboka bakiriho? Inyishu ni imwe, irimwo inyishu ntonto zibiri. Inyishu ya mbere niyo kubabwira ko iyo turi mw'ikomine ku mutumba mu ntara tugatora ibinogo, hari abakozi barondera ibisigarira, hari n'abakozi n'abakomiseri ba CVR bumviriza bene gihugu baje batugana batubwira ibyabaye ku mutumbi wabo, ibyabaye mu ikomini wabo, n'ababikoze baboneka bazwi kubera byabaye ku murango habona, kubera bari bafise icyo twokwita ubutegetsi bakuru, amazina yabo turayafise, turayaronka. Niba mwankurikiye neza mu bitabo dushikiriza inzego nkuru z'igihugu, urutonde rw'ababikoze bakuru tumaze kuronka turarushikiriza inzego nkuru z'igihugu. Icyo nshaka ko mwokumva ni uko ababikoze urupapuro bariko rudakwiye kuyerera hariho hose. Niko babikora no mu bindi bihugu. Justice transitionnelle ni ubucamanza bugerageza kugarukana umwizero mu gihugu, mugabo bugerageza kurondera ingene bubarira impuzu yatabutse, ivyo bita tisi sociale. Ubwo rutonde rero ko babikoze bazwi bakuru rurashikirizwa inzego nkuru z'igihugu. Ngira ntomore, uri buramatari ugahagarika abantu 100, uri mustanteri ugahagarika abantu 15 bakinjira mu muduga bagatabwa mu binogo, abanyagihugu basigaye ku mutumba canke bakubonye kwibarabara kuko arabahagarika kwibarabara canke mu ishure. Hari abarimu muri primaire bahagarikwa kw'ishure bariko barigisha, bari imbere y'abanyeshure
abo amazina yabo arazwi arashikirizwa inzego nkuru z'igihugu. Icyo nicyo inyishu ya mbere. Abariko barakura urumva barimwo muri abo babikoze, ariko nabajya twumviriza baje kutubwira ivyo babonye, baratubwira izo nkuru tukazirondera ingene tuzitohoza tukazemeza. I Burundi biroroshe cane, uri musitanteri ukavuga n'abapasitori 10, ukavuga n'abapatiri 5, ukavuga n'abahutu 6, ukavuga n'abatusi 8, uko uharira kose ntubiva imbere, kuko abo bantu ntibavuganye kugira bakubeshere.